igihe turi abantu bafise ukwizera, igihe turi abantu batambukira mu kwizera, bitubashisha kubana n'Imana. Twakijijwe kubwo kwizera Yesu Kristo, ni murabe ico byakoze mu buzima bwacu. Kandi muri uko gushishikara mu buzima bwacu bwa misi yose, ntidushobora kubana n'Imana tudafise ukwizera. Ukwizera niyo moyen, ukwizera nibwo buryo bwonyene buduha gukomunia no gusabana n'Imana, no gushishikara kujana n'Imana mu buzima buryoshe kandi ubuzima bushushe, ubuzima buri passiona, ubuzima burimo ivyiza vyinshi, ubuzima burimo urugendo ruryoshe. Ukwizera ni kimwe mu bintu, nico kintu conyene co muri Bibiliya gihagaze ku ibindi bintu vyose. Wovuga gusenga, wovuga kwiga, wovuga ibintu vyose muri Bibiliya vyubakiye kwijambo rimwe. Ikintu cyose kivuga wewe n'Imana cubakiye ubwa mbere na mbere kwijambo rimwe ryitwa kwizera. Kuko ijambo ry'Imana ryose rivuga, ugomba kucakirana uko kwizera. Ukwizera niko guha kwemera yuko ico Imana ivuga ari ukuri, mukagitambukiramwo. Bisobanura rero ngo ukwizera niko kwadushize mu busabane canke muri communion n'Imana. Ukwizera ni notion, ukwizera ni ikintu kigize urugendo rw'umukristo. Nico gituma naho umuntu yo guha diagnostic, naho umuntu yo kubwira ingene amagara yawe ameze, naho umuntu yo guha ibipimo kubijanye n'amagara yawe akaguhebuza ku kitazokubako canke kucononekaye mu buzima bwawe, haracariho kumwizera no kumwitega, kuko umuremyi wawe ashobora gukiza uwo mubiri wawe, ashobora kubohora uwo mubiri wawe, akagukiza indwara iyo ariyo yose ugwaye. Nta muntu w'Imana agomba gutakaza no kuva mu kwizera. Ariko kandi nuko kenshi usanga abantu iyo bamaze imyaka myinshi mu rushengero, nagiye realiza yuko abantu imyaka myinshi baba mu rushengero n'ama experience bagenda baba ko confronté, abantu barashobora kuba mu rushengero ariko batagifise ukwizera, kwaratakaye. Yuko manque ya foi izana une mort spirituelle mu rugendo rwacu no mu buzima bwacu. Ntushobora kubaho gusa fonctiona muri logique naho tuyifise, kuko kumenya Imana no kumenya amasezerano y'Imana byatugiza abandi bantu bizera ubushobozi bw'uyundi mugabo ashobora gukora ibirengeye by'umuntu ashobora. Nico gituma ugomba, nimba uri umukunzi w'Imana, titre y'iri jambo ravuga ngo nimba uri umukunzi w'Imana wige kugendera mu kwizera. Haleluya. Nimba waranywanye n'Imana wige kugendera mu kwizera Imana. Ukwizera kwawe gukure, ukwizera kwawe kugaburire, ube mu ijambo ry'Imana, uri medite, uri memorize, uryakire, uravyumva, ugiyumvire ko amwe Imana izoza yakuhevera mu buryo buri particulier, yagira amajambo yawe, ako ntihagire ikikuvana muco yo yakubari.